Kuvayo igice c'indwi. Uhoraho asubira gutuma Mose kuri Farawo. Uhoraho abarira Mose ati raba nkugize nk'Imana kuri Farawo, kandi Aroni mwene nyoko azokuvugira. Uzuvuge ico nkubarira cose, maze Aroni mwene nyoko abibarire Farawo kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu ciwe. Ariko nzokomantaza umutima wa Farawo, mpeze ngwize ibimenyetso vyanje n'ibitangaza vyanje mu gihugu ca Egiputa. Yamara Farawo ntazobumvira, maze nzobangurira ukuboko kwanje kuri Egiputa, nkure y'ingabo zanje, nibo bantu banje b'Abisirayeli, mbakuze muri ico gihugu ca Egiputa ibihano bikomeye. Igihe nzobangurira ukuboko kwanje kuri Egiputa, ngakura Abisirayeli muri bo, Abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho ko nduhoraho. Nuko Mose na Aroni bagenza batyo uko Uhoraho yabageze, aba ariko bakora. Mose yari amaze imyaka 80 igihe babarira Farawo. Aroni nawe yari amaze imyaka 83. Abanyamareba ba Farawo bigana ibya ca kimenyetso c'inkoni. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati Farawo niyabarondera ko ikimenyetso kibamenyekanisha, ubwire Aroni tizana iyo nkoni witwaje uyiterere hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Nuko Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bagera nk'uko Uhoraho yababariye. Aroni aterera inkoni yiwe hasi imbere ya Farawo n'abantu biwe, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abanyabwenge n'abapfumu, abo nibo banyamareba bo muri Egiputa, nabo babigira batyo babikoresheje amareba yabo. Umuntu wese muri bo aterera inkoni yiwe hasi, iba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farawo urakomantara, ntiyabumvira nk'uko Uhoraho yari yaravuze. Icago ca mbere, amazi ahinduka amaraso. Uhoraho abarira Mose ati umutima wa Farawo urakomeye, yanse kureka abo bantu ngo bagende. Mu gatondo uzuja iyo Farawo ari, hazoba aja ku ruzi, nawe uzuhagarare ku nkombe y'uruzi umurorere, kandi uze witwaze ya nkoni yahinduka inzoka. Mubarire ati Uhoraho Imana y'Abaheburayo yakuntumye ko ngo reka abantu biwe bagende bamusabire mu bugaragwa, uti kandi none gushitsa ubu nturamwumvira. Utuku niko Uhoraho agize, ngo iki nico kizokumenyesha yuko ari Uhoraho. Utehengira nkubitisha inkoni nitwaje amazi y'uruzi ahinduke amaraso, amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa babihigwe n'amazi yo mu ruzi. Uhoraho abarira Mose ati bwira Aroni uti jana inkoni witwaje, urambure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku bidengeri vyabo, n'aho amazi ateze hose ahinduka amaraso. Kandi mu gihugu cose ca Egiputa haraba amaraso, ari mu mato canke mu mpange zabajwe mu mabuye. Nuko Mose na Aroni bagira nk'uko Uhoraho yababariye. Amanika iyo nkoni akubitira amazi yo mu ruzi imbere ya Farawo n'imbere y'abantu biwe, amazi yose yo mu ruzi ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibashobora kunywa amazi yo mu ruzi. Amaraso aba mu gihugu cose ca Egiputa. N'abanyamareba bo muri Egiputa nabo babigira batyo babikoresheje amareba yabo. Umutima wa Farawo urakomantara, ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko Uhoraho yari yaravuze. Farawo arahindukira yigiriwe, n'ivyo ntiyabibabara. Abanyegiputa bose bimba hafi y'uruzi kugira ngo baronke amazi yo kunywa, kuko batashobora kunywa amazi yo mu ruzi. Uhoraho yononye uruzi hashira imisi 7.